twarumvise rapapase muri amashinga amateka bavuga ko abashinga amateka kugira bazokore neza hari abasabwa kuza kwiga icongereza bakiga igifaransa bakiga imashini ordinateur ariko kumva ko ari umushinga amateka yize mu kigo batazi igifaransa hari umushinga amateka yize mu kigo batazi ordinateur kuyata no kuyugara umushinga amateka ugasanga mu bwabo igisohotse hari amafaranga yagiye hari ikintu yatubwiye cya conformité légale, conformité à la constitution, conformité aux conventions traité. Uza turafise ikibazo c'ama-impôt et taxes. Hariyo amande atangisha ukabura ibyo ari byo. Ugasanga umuntu ariko ararima imodoka yambaye ikandamiro agaca mu tumande y'umuliyoni kandi kode bitita kuri ibi. Barabonye umukomiseri muri regional yavuga ko imota yifashe abantu barenga umwe aca yica umuliyoni bagaca bayifunga umwaka wose. Niba ko nagiye kwa Mizero nico genda amaze byaje mu gutuko turasha abo bantu. N'amateka atarahinduka bigenda gute ko Kristo rero turafatanyije abo bari munsi afite ikibazo cy'uko ama-impôt n'amataxi twifuza ko bosohora igitabo kimwe ndende kivuga ibyo bintu kugira ngo iyi komine uyu mukomiseri aca amande amenye amafaranga agira gute acibwa ku rugero rumwe kuko n'ukuri bijyanye n'amande mwamwayibonye hari abafata ko yarengeje inzoga za Braludi ukumva mu ntara bamuciye miliyoni ukumva abandi bamuciye amajana 5 mu yandi majambo nta na hamwe ibintu byanditse umwe wese abifata ko appreciation ikintu rero turabona ko ari ikibazo ariko hakurya ingorane zihari mu gihugu yena manavuze ni kumbure hari ibibazo bizoterwa umuti izi generation zagize ibibazo mu 2022 zitakirigazi ko turafite ingorane yuko amasikatrice ya 72 nantu ashobora kuba atwara mu gihugu ubu ashobora kwibaza ikibazo twarumvise rapapase muri amashinga amateka bavuga ko abashinga amateka kugira bazokore neza hari abasabwa kuza kwiga icongereza bakiga igifaransa bakiga imashini ordinateur ariko kumva ko ari umushinga amateka yize mu kigo batazi igifaransa hari umushinga amateka yize mu kigo batazi ordinateur kuyata no kuyugara bariko bayigabishe batubona ku gate koresha mu kirundi urumva n'ikibazo n'icyo kumva rero umuntu atazi igifaransa atazi imashini ingene azoshobora gusoma budget y'impapuro igihumbi n'ibindi n'ibindi ngorane hama bavuze ikintu cy'abana cya participation mu bisanzwe turakeneye kubona governance iri centre par participation ibyumviro bitandukanye navuga ko barabonye umuhinga ariko arasigura bari bamubore bose ndi kumana mugabo menye ko tumaze kugira forum musiro de zibiri namani batandabizwe ya forum amarekomandation yayo ari hehe kere comité de suivi imenye iyo bigeze ibyo twavuze ni byinshi mike yose ariko okay comité de suivi nabyo navuze ariko aravugira hajya ni conference mu zindi mugabo nta comité de suivi rero participation irakenewe muri byose kugira ngo abantu batere cyangwa ibiri rero turinjira mu ntwaro y'umugambi umwe ndabona ko iyi participation ishobora kuyyoyoka uko bitutugora mwarabyumvise mu n'amashinga amateka ariko batora biro ko nabanyene bagize ikibazo nabo twisanze mu situation tubigenze gute mwandi majambo nibemera ko nabanyene batorujya kwijana bavuga ngo twisanze mu situation utubigenze gute ntabwo twatowe ubwo bavuga ngo twisanze mu situation urumva ko ikintu cya participation cyari ikintu muri bitera kiyoyoka amakuru y'ubonte bayivuze inspection générale de l'État cyangwa kubanye bataguze ibyo bintu bashaka abantu bose bakabifuta kuko dokote cyo dukoza de rapport inspection générale cyo dukoza de rapport nta kintu nakimwe bigira bafatira ahantu babwira ko muri muhinga yakora muri dokote ndazi na rapport muri 2020 ari umutegetsi bagiye ngaha mu Burundi basanga buri ko bitari kimwe bashira mu kabati kiwe miliyoni 200 ngo nizaranzanye mango na communication amakuru dokote yabwo ati none ko ransinyema yose iri ngaho Bujumbura amatelefone n'amayinite baguhereza aya mahera 2 miliyoni pabu ya maziki niko nabisanze niyo umuntu watwara 2 miliyoni ku kwezi ku mwaka ni miliyoni amajana 240 bajafata kuri dokote kuheza miliyoni 50 ngirigene inspection ku mwaka urumva difference rero tuma rero bafise ikibazo cyane
hamwe turakurangiriza ko ni byo amadepo de compte la cour de compte bigenda gute ama institutionnel atanga konerande muri cour de compte. Mu yandi majambo turakeneye inyigisho patriotisme mu bantu byo gutanga amakori. Ibindi byo kuza barafata abantu babafisira mu izosi kugira batanga amakori, burya biratandukanye no gutanga kori volontaire. Namara atanze akarorero mu bihugu byinshi byo hanze nta muntu agurisha bisi, mugabo nyamugabo wose azi yuko aja kuriha kuri hale bakamuha carte yuko cyangwa indwi zibira kurira bisi. Mugabo twabara bipiringa arashobora kumara ukwezi kose n'umwaka atendera amabisi atarishe kubera ko atamukomako. Mugabo kubera ari mu patriotique kandi babyicizemo avuga ko utandikora ari iki ari uburenganzira. Mugabo twebwe rero ibintu byigishwa ahubwo bajya gufata abantu babafisira mu idosi tanga. Twifuza yuko rero inyigisho z'abatanga kode mugabo hanze leta bakerekana n'ayo makori icamara kugira umuntu avuga ati ndayatanze ngononokewe gusumba yuko umuntu bamuca amande. Nk'ubu rero ibintu ashaka no mugabo kudufasha itandukanye ry'amakori n'amahembo kubera abantu bariko baraturagika. Usanga ngo mwikomine ngo tanga, ugasanga bobere tanga abantu gushikiriza bikabagwa gutandukanye n'iryari nzori ya hempo n'iryari nzori ya mataxi ndega mwikomine mva mwikomine ndari ya kangahe. Ugasanga umuntu agiye mu makomine arenga 5 yose ugendura ukagati bivaye bikajahe. Murakoze.